ntare. Jewe programme na boss wawe sifitanye programme nawe. Utanyishuye ibibazo by'iwanje ngomba ndakujane kwa Case Dani. Ivyo byose bivuga nta kuri kurimo ntavyo muzi ngo akasi yirwa yigaranye mu nzu uzadafise inda ni igenda n'indayima. Uko na mimba Case Dani yarabivuze muri anniversaire wari wamuteguriye akasema miye bien ubuza Sauda afise imbanyi yiwanje. Iyo mbanyi kuva shagiye cha anniversaire gushika amasaha itaraboneka nimbanya. Iriyo none warayikuyeyo. Ko yatangajwe abantu bose gushikiza isaba abakunzi ba nyinshi media bazi ko ufise imbanyi ya Kesi warayikuye. Niwe babwiye. Mwese mwarabibona kitubwire rero ntaconzi kitubwire. Nacuzi. Kugira atacuzi. Nundekerera ibyo muzi nivyo hejuru. Jewe nanje ko bimeze uko. Bakunzi ba nyinshi media ndamujanye kwa Kesi. Yeah, what up my people? Mumeze neza murakomeye ni je ntare imbere ya kamera, nyuma ya kamera hari Penisha. Aha rero je mfise urusaku rurenze. Sauda yari kavugana na boss wanje bahebi yake ku telefone kandi musanze muzi ko bahebi yake asanzwe ari manager wa Case Dani basanzwe bayaga vyinshi kandi muzi yuko Sauda nawe agomba ave mu rukundo rwa Case Dani. Rero je ndi ngaha anye nje kumutingira kwibarabara ahantu Sauda hava aca kuko aje kuraba bahebi yake. Jere nanje nk'umukozi numvise ubwo rusako ndavuga ati mbere yuko aza kubonana na bahebi yake amanza kubonana na jewe. Kandi jewe rero atanyishuye neza ndaza kumujana kwa Case ngenda ndamwitwariye ndamushikane kwa Case Dani hama bambarira igituma ashaka kuva mu rukundo afise inda yiwe agomba ave mu rukundo si amafyeri y'abakobwa bafise inda bashaka kwidekesha canke vyo bavyavuye kuki kugira ngo amuhebe ujya ahebe Case Dani gushikiza service stress kubera Sauda Beni mimi naona tumutingie hapa ama dusogembe tumutingie hapa lakini baada atafika mimi naona tusogembe twende Sauda afise imbanyi ya Case Dani mugago shikuunye ashaka kugira gute ashaka kumuheba bave mu rukundo bamaze gukora vyinshi baramaze kuja muri photoshoot baramaze kugira gute manishi Sauda ibiki ni biki nawe usigaye utinya kamera Sauda Jeje kubona imbere kamera ndeka ngiye none ugiye kwa X-ray neje narinze kuca ngaha anye none barabara giyo cyari barabara zibiri aho hari barabara rimwe gusa je navyo narinze ko musanze mufitaniye rendezvous na X-ray nico gituma je nari niberenga gusa ko ndakubonye nafise byinshi shaka kukubaza ufise inda ya Case ni wawe si wanje ufise inda ya Case mugagushikiza isaha uri kumutera stress Case Dani nta kiva mu nzu nare nyubahiriza ndakubahiriza ndakuba ndaza gukoresha ikiganiro ku nguvu oya nurankoresha ikiganiro ku nguvu none ariko ngaha turi imbere yaramutsa kwanza abakunzi ba nyinshi media ari bagukumbuye abakunzi ba nyinshi media muraho ariko mumbabarire je naki guma ngaha sindi muri mudikiganiro abakunzi ba nyinshi media barashaka kumenya Sauda X-ray amamagaye ndiko ndihura yego turabizi X-ray muraza kubonana ariko tumanze tugende tuyazi Sauda ufise inda ya Case gushikiza kandi kenamne shupango ufise inda ya Case iyo iko Sauda iko wapi ashaka igusa tunabiona Sauda uranzi jewe vya Ntare urabizi rero jewe ivya Ntare biki Ntare nyubahiriza ngenda aho ngiye je kugenda uragenda okay mbisa ngimeze je kugana na X-ray umva ariko ari utaranzinzire nije namutebeye yego arakurindiye ariko manzi kuvugana kubera iki wamubrotse Case Dani ku telefone Chunikeje kurambaza. Ndiko ndakubaza ikibazo kubera iki mwebwe muri muja mu rukundo mu nyuma urukundo rw'iwanyu mugatangura kurukinisha nk'abana bato. None umuntu aje mu rukundo n'umuntu ashaka wowe wiwawe muri kumwe mu rukundo araguhata. Wewe kwa mwase nahise ari umuntu agwatirije ngo kundana nahise kunguvu. Je nahise naramwase ariko sinigeze nje imbere y'abantu nkavuga ngo mariage vuba. Gushika ubunye Sauda na Case tuzi mariage iri vuba kubera iki none ushaka konona mariage. Sauda ni nyishura. Nufise ico kunyishura Sauda je basi je ndakujane kwa Case Dani basi byose tuyagire njana he none kuhabuka numvuze Case Dani ucu habuka turashaka kumenya umviriza basi Ntare sawa mbisa
ngende mvugana na X-ray ariko neza kuvugana na X-ray uraza kumaza ibyo X-ray ho ugiye kumuyagisha ibiki sinzi ibyamamagaye niyo mpamagaye X-ray ni manager wa boss wa Case Dan X-ray ndamwubahasha yego uramwubaha ni manager wiwe urumva mugomba muyage kuvyerekeranya urukundo rwawe na Case cyane ya ni dufitanye program yiwanje nawe yakazi cyane ivyerekeye akazi si ivyerekeye ibyo wanje na Case gushika ubu unye wewe nakazi ntugitonda maze imisi 3 utaja muri Wakalayi TV Sauda akazi abakozi bo muri Wakalayi TV gushikiza isaha n'ubuzi bwabo ndibaza bwahagaze kubera iki urukundo rwiwawe na Case Dan ariko ibintu mumbaza mushama ngama mbere amakamera nibikintare najya amafoto tuguma tubona X-ray nakubwiye kunegera ngaho siwe yakubari Jiko nawe tutavuganye na X-ray ko ndiko ndaza to nefite program na X-ray nefite ni program nawe twebwe dusigaye turi abanyarusaku Sauda sasa we nturate sasa juna kuja ku biro yenu ngo mufate nawe para ku biro yiwacu urumva naje simoranza ku biro yiwanyu uraje turagufata uko ndagutegera mu baraba rero ni rujya turi ku rukundo rwiwawe na Case basi tubarira ivyo wawe na Case ivyo wanje na Case bigeze turabizinanye muje turi babiri ntavyo muzinanyemwo kuko nakuntu umuntu w'umuhungu mwujya anye w'umugabo buca gushira mu nzu atunura maze imisi ngahe yiyugaranye mu nzu kubera wewe Sauda ubizi gute wasigaye yugarana mu nzu ubizi gute waramubrotse ku telefone sasa ntakikuvugisha agutelefonye ntiwitaba gushikiza isa anya Case Dan arahangayitse kubera wewe ugo rukundo ni gwa rukundo warusanze ubizi gute uri mu mutima wiwe jewe aratuyagira turabahungu bagenzi biwe ujya aratanga n'impanuro akavuga mwebwe muze muri itonda ivyo Sauda nkoreye namwebwe murabibona rero natwe turashaka kumenya namukoreye iki ni giki cagutumye ibigozo ryaye namukoreye wamubrotse ku telefone nta musi waho ruhera mutayiko murayaga ku telefone na Case Dan uvuye ku kazi yagutahana n'imodoka gushikiza isaha wewe ugomba umwonone umugire nawe nk'ubu yosara mu rukundo kubera wewe Sauda ukagenda ntare jewe program na boss wawe sifitanye program nawe utanyishuye ibibazo by'iwanje ngomba ndakujane kwa Case Dan ivyo byose bivuga nta kuri kurimo ntavyo muzi ngo Case yirwa yigaranye mu nzu uzadafise inda yenda n'indayima uko na mimba Case Dan yarabivuze muri anniversaire wari wamuteguriye akasema miye bien ubuza Sauda afise imbanyi yiwanje iyo mbanyi kuva shagiye cyane anniversaire gushika ya masaha itaraboneka nimbanye iriyo none warayikuyeyo ko yatangajwe abantu bose gushikiza isaba abakunzi ba nyinshi media bazi ko ufise imbanyi ya Case warayikuye niwe babwiye mwese narabibabwiye naka cyarabivuze yuko jatanga urukundo rw'iwanyu nta numwe ataruzi gushikiza isa ariko urukundo rw'iwanyu mugomba mugonone Sauda uri umukobwa wase benshi wase bafamba wase bana basami ntare umviriza ivyo wanje na Case canke sami yako cyatume dushwana ntavyuzi canke sa kitubwire rero naconzi kitubwire nacuzi kugira tacuzi nundekerera ivyo muzi nivyo hejuru jewe nanje ko bimeze uko bakunzi banyinshi mezi ndamujanye kwa Case Ana ainda fura,